Hello everyone, what's popping up today? This is another vibe, another vibration. Kiganiro ni let's talk. Tuba turi abantu batatu. Ni jewe X-Rainbow the fine boy, nkabandi kumwe na style, hamwe na Gugu. Tubazanira amakuru agiye atandukanye aba yaranze isomene yose. Reka manze ndabaramutse hama dutangure listiri. Uyu mwaka ndadiri giza. Uyu mwaka ndadiri giza. Hello bakunzi ba BIF ndabaramukije mwese bivaye naho muherereye, abari muri Aziya, abari muri Afrika, abari ahantu hose kwisi yose ndabaramukije bivaye mwese naho muherereye. Ndabizi ko munkunda, ndabizi kandi muko muranda, ndabaramukije mwese. Yep. Salut tout le monde, ni Gogo. Comme d'hab, nkuko nyene babivuze ni let's talk. Ikiganiro tuza tukavuga amakuru amwe tugatoramo amwe mu makuru yose aba yavuzwe mu ndwi, turatoramo make kuko turabizi yuko muri abantu baciye ubwenge, muri abantu basoma, muri abantu mumenya byinshi. Tukaraba muri ayo nyene hama tukarondera ivyo dushobora kuvuga ko tukagira ama commentaire yacu, kugira namwe twumve ivyo mushobora kubivugako. So Umugabo banza muri ndirimbo yuko dutangura. Tugiye muri sama. Kandi sama ni manza, haraba imanza nyinshi zigiye zitandukanye. Muri BI rero turafite services zitandukanye. Hariho photography, Graphic design, hariho videography, n'abandi bashaka gukina amafilm. Ivyo byose rero ngadu twitaga kuri TV ngahanye zo turafite na TV online dusanzwe n'ivyo barabibona. Ni kuvuga ubu imanza rero muri sama zitegezo kwizuka. Rero ntimuja handi ko twebwe ibintu byose tubiguha. Nimba ari photo tubiguha ifise quality, nimba ari video ni quality. Ibintu byose tubaha bifise umuriro murabizi. Rero umuntu wese afise urubanza kanaka akeneye amasanamu meza, turi ngaha na turonde BI ngaha kuvuga dukorera no muri ville ni hafi n'ama déplacement goye. Ushobora kuza ngaha kuri bureau hanyuma tukavugana ubikeneye, nimero ni ngaho nyene munsi muca muzibona. So Oniva ego. So duhere ku nkuru bavuze ya donc ibintu vyerekeranye no n'ibintu byo gutuma tumanako amakuru ngaho, donc gukoresha telefone nkuko tubikesha ikinyamakuru imbere baravuga bati urugero rw'abantu bakoresha telefone ngendanwa hamwe na internet ni ibice 20.9 kwijana 20.9%. Mu ntumbero rero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ugutuma tumanako amakuru n'amashirahamwe yo gutuma tumanako amakuru, ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugutuma tumanako amakuru bwatunganije inama yo guhanahana ivyiyumviro byuko ico gisata cotera imbere mu Burundi hari kuri uyu wa 16 Rusama 2024 mu nzu z'ihoteli Donatis Conference Center muri mairie ya Bujumbura. Christian Naho wo mwishira hamwe ARCT yagarutse kuri zimwe mu ntambamyi zibuza ico gisata gutera imbere aha mu Burundi, aho twavuga ubushobozi buke bw'abaguzi, urugero rw'ikoreshwa rya telefone ngendanwa na internet, ingorane zo kuronka amafaranga mva makungu kubatanga ubuhinga bwa none, ibiciro by'ibikoresho n'ivyuma bijanye no gutuma tumanako amakuru. Bakongera kavuga ati amenyesha ko hakwiye gushikwaho amategeko agenga ubuhinga akurikije ingene buriko buratera imbere, hama hafatwe ingingo z'ubuhinga n'ubudandaji kugira hatezwe imbere ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu Burundi. Tugerageje kuvuga ngira ngo muravyumva ngahanye bariko baragerageza kuraba aho tugeze mu bintu vyerekeranye no gukoresha amatelefone ngaha mu gihugu cacu na internet. Nibaza ko atari kera cyane aho abantu batanguye kwijukira, nubwo tukiri hasi cyane kurumva ibice 20 n'ibikeya gose, abandi bageze kuri 89 ou bien nibaza ko atarabashika kuri 90. Mugabo urumva ko akiranzwa ni bice bikiri hasi, mugabo birasumba uko twari mu myaka iheze. Tugaca twiyumvira none bigumye gutya anye avec internet yacu biguma bihari ibintu bitagenda neza. Donc bivuge neza ama connection. Ego connection baratubangamira tukayironka nabi, ugasanga niyo uri kura telecharge ikintu uramusikona ninde maze kugira ico kibazo nko buri kurirabira nk'aka video gateza ukazibona vye biranse internet nta kintu na kimwe kiragufasha kugira ngo bikunde. So mu bisanzwe nibaza yuko harakwiye ama wifi
amawifi akagwira ariko hari n'ibyo nyene bariko baravuga vy'uburyo nabwo abanyagihugu bafise deja kugira ngo waruguru umuntu yotubona ka wifi oya basi hariho wifi ziba ziri public hariho amawifi public rega nivyo biba bikini basi habaho wifi ziri public kugira na umuntu wese ahageze basi nubwo yobona ikintu kiba ashobora gutanga information none niburaya usanga nk'umuntu wese abonye ikintu ari mu barabara ategeza gutanga information ningoga vyihuse kandi message ishika ningoga urumva kubera iki hari amawifi navyo kuvuga ngo na megafisi urumva no kuvuga ngo amawifi public nivyo vyiza nta ni kuvuga yuko aca no wifi public umva umuntu ushobora kugura amamega no tuguma muri iryo barabara urindiriye kugira ngo ubwire uragenda yari ikintu ushaka gutereshaje canke kubwirane canke cyafsanze zibarizwa avuga ati ndahagaze ntuzifata donc basi muri basi mu antariye ziba numvuga gute sinzi gituma turi kura bitahura rega si kuvuga ngo cha ditondo ngo umurongo kujya kwa matara kubuya kandi wifi rega wifi irafise ahigeze wifi rashobora kubo uri ngaha urumva kwivana ni naho bayikonfigiye donc niba ari yo gukora ngaha muri aha turiko turakorera gusa niba ari muri iyo ville gusa niba ari bivana na rezo uba warakonfigiye aho hantu mugabo je ico mbona oje murambona abajene ugasanga nka hoteli nkariya baraje bari poisano batababona bakagenda bakabaza umusite hagati yakamotari connective kugihumbi kimwe gusa ta mugabo nayo nyene nuko ayo mawifi genre nayo ma connection nayo nyene ataba meze urarira uraduza kuko ngura umusa oya gituma bica bifani kubera yuko usanga n'abantu benshi deja wifi yakorewe hotel usanga rero abantu bikaje bose baraje sans telefone ama telefone ijana aho nturashamo abari indani n'abari kandi abari indani bo usanga ariko bakoresha ibifisi inguvu ama ordinateur bari kuri internet bari ku masite apana ngo kuri Facebook cyangwa ku masite donc ikintu je nibaza yuko tugerageje kuvuga ko kintu duhomba cyane mu kihe tutamenya gukoresha ama telefone ko bigize ama information menshi ubunye atangwa ku ma telefone hariho abantu bazi ku apply genre bara applyinga yaba amashuri yaba ubuzi yaba ibiki ibintu byose babishisha kuri internet bakavyerekana ariko abantu kwera tudasoma tutabikurikirana tutabiraba ugasanga hariho opportunity ziriko ziragucika wari kubiraba wanashaka urashobora no kufise n'aya mamega mugabo ugasanga turiko tuyakoresha ubutariko uyakoresha ibintu bitigera bikugirira akamaro na kamwe biravana juste ukabikora juste pour t'amuser nyene wirabye tu video wiryohererwe wiyumviririze indirimbo ugasanga telefone yawe nta kintu na kimwe iriko iragufasha mugabo navyo singorane za connection no kuvuga basi uko umurindi uduga wo gukoresha internet cyangwa ama telefone niko ugenda uragabanuka connection zigabanuka buhoro turetse nibyo sivye nashatse kuvuga basi shatse kuvuga kuri ico kintu ngo kwiyamiza ikini ko urumva ugasanga telefone yaki niri kira kumara mu bisanzwe telefone yari ikwiye kuba yakamara mu bisanzwe kubera ikintu kibaze kudepasa amafaranga ugasanga kigwa 300,000 kuduga urumva si ikintu cyo ureguzura n'investisa chaque mois urashiramo amahera 13,000 canke urashiramo na 23,000 canke urabona nkayanye turiko turavuga ku vya lumicash ugasanga ayo mafaranga yose uri kuraraba yakwinjirije wayakojeje nta n'ubumenyi nta no gusoma nta no kubihanisa imwe ngo uvuga uti ndeka no gukiki kuvuga ugasanga TikTok ni naduhera ibaze tuca tugaruka kuri bya bindi ngahanye bariko baravuga nyene ku bintu byuko ngahanye hari imbuga usanga abandi baronkeramo amafaranga mugabo twebwe kubera dutemerewe ku hari ibisabwa bitakaba dufite kandi singa mu Burundi mu bihugu byinshi byo muri Gabo za mu bihugu byinshi byo muri barabahemba baje ko ntugire bijya bintu bataguhemba hari usanga bagira ama planke mu bisanzwe usuba ngo barabahemba ni urubuga rwa ruguhemba nta muntu aza kuguhemba oya donc nimba ari TikTok niza kuguhemba bivanye n'ingene TikTok bivanye n'amasezerano donc bivana n'amasezerano igihugu kiba gifitaniye na TikTok cyane kiba gifitaniye na YouTube cyane na Facebook kubera nta rubuga na rumwe rudahemba yaba Instagram byose biragira
yahemba so Jenny baza rero ko ngahanye kugira ngo tuce turangiza kuri iki ifo ko nyene anatonda tumenya bon kuko urumva naho zidahemba iyo mamaze kumenyekana hariho abantu benshi baronka ama opportunité kubera Instagram kubera ama TikTok bagira ukamenya ingene zikoresha ukazidandaza ugasanga ko baranakurondera kubera ufise abantu benshi bagukurikirana ugasanga ko barakuhembera ama publicité mugabo nawe tuba dukiye kubera zijya mbuga zirakwinjiza ku kwezi umukwiye kuronka ayo yimbo warabaye mu boss so ni kubera ushaka ko ziguhemba bigusaba ko uba ufise umuntu urumva aba ari hariya akugururiza iyo konti akayugururira hariya hamukazo arahotira amafaranga ari mu kindi kandi ni kuvuga yuko kuri YouTube nta byinshi ndabizi ko mugabo mumara numva ngo amavuzi ngo mu Burundi ngo ntari arariha mugabo sico kimwe na hariya n'abari mu mahanga kwera byo byurumva YouTube iba yemerewe kuko donc ibifitaniye amasezerano nico gihugu kugira ngo bishobore kugira no kuvuga ko views y'umuntu akurabiye ngaha mu Burundi sico kimwe n'uri muri state channel bivaye n'amahera ngaha mu Burundi views gugwa ugereranje n'ahantu views ugasanga ni cyane kidasinza amahera views de toutes les façons turasaba limitere igerageza irabikintu limitere bon je kubera ariyo nkoresha limitere n'ukuri ntabwo ari limitere yonyine rero tukasha dusanga limitere bon basi abakoresha onamob abakoresha onamob n'abakoresha rero ntibidoga cyo kimwe n'abantu bakoresha limitere na mob connection ikomeye cyane ikomeye nje se nkoresha nawo uri ahantu mu kuzimu kagira bakurishaga muhu naho bakurisha kuri kuramugi onamob uzobaza abantu ni kwisi yose onamob ni kwisi yose oya abantu bose aho bari oya kuri kuramugira bakurishe oya ntibanzi niko nzi connection yose nkoresha yani mwe mureka none navyo kuvuga ngo nimbaka ngo kudukana bazi umuntu areka araba restock naga aho bari twebwe restock bari bikwiye kuyiriha urumva aho nikosa kuvuga ati ngo nabo ngufise connection ngo connection nziza ko umuntu aba ari he okay nabo bari connection nziza sawa so kuri abantu ego none rega tuvuze ko ifise connection nziza bazi abantu iza kugaininga kubera twebwe natwe tugaininze twungutse iki none nipaka tuze turakora erega ibintu ivyo nyego turakeneye gukora bari muri business natwe turi muri business ari mu Japan ari mu Japan turi muri business hari umuyapani yari ngaha mu Burundi nyakangirica ajya muri cafe guru arabye konexewe na mobi yaratwenza aragwa hasi niyo yambere irakomeye cyane azi nko ukivuguko gusa onababiza kugaininga abantu baza kukumva bavuga ati kombe onababifise connection abantu baza kugerageze murabe abantu onababiza kugaininga ntiza kubura n'abantu 40 nimba bakumvise 40 iraza kubagaininga kuko aravuze ati jewe ejo ntegeze kuja kuguruza basi ndabe gerageze gufana ni kuvuga yuko rero nanje onababe na connection okay so reka tugenda kubindi mugabo tugenda tuvuze yuko les jeunes twogerageza twaraba ingene abantu bokoresha amatelefone mu byunguka yego nisireka n'ibyo byunguka nk'ibinyene yakora gute wonja kuvugira we na mobe itavugira uyivugira bita connection nziza aho kandi rukura nziza nuko tunavuga ibintu bibi gusa none ko twanze ko turi dogera lumiterere jideto ibiki ubundi bwoko tuba turi ko twungukiye navuga ntabwo hari kuvuga ibintu bibi kugira ngo haboneke solution kuko hari umuntu umwe yavuze ndabivuga mu cyongereza kuko yavuze ati the world suffers a lot because but not because of the violence of the bad people but because of the silence of the good people muragitaho isi nizokwishwa n'abantu nikuvuga yuko isi ntibaye nabi canke ntibabaye kubera yuko ngo violence ngo z'abantu babi ngo kubera ngo ibi abantu babibakora kubera hari abantu babibona ntagira ico bakora kubera hari abantu beza basi bari gukora iki bari kugira ikintu bagikora kugira sindabibaza apana nibigira sindabibaza silence yabo umva silence yabo ni tuma isi iba suffer the silence ni tuma silence yabo ni tuma isi imera nabi yuwo muntu ameze neza yanumye none intigizo sindabibaza igituma yanumye rero niyo ngorane eske nje kuvuga ukuri mvuga ukuri kubera ukuri kurababaza ndashobora no kwatsinda nkavuga ukuri ndakuzira
bivanye na situation ariko iyo na mobi ndavugishije ukuri ni connection nziza niyo mpamvu naje urabona na connection nziza abataduha ibintu bimeze neza kugira tuyigirire publicité tuzoca nta connection nziza nayo ifise kwera baturisha iki ni ikiganiro cyacu let's talk umuntu akeneye ko zaturamuvugira umuntu akeneye ko zaturamuvugira tumugira publicité ategeza kuturiya ubu rero bateza kuturiya hano kuri kwimana unamapena connection ndiyo baraza kwibona so niba agomba ko tubavuga ko bafise connection nziza bazoze mace tanga n'amatemo yaje tugati ubuziko muri BI video zose tugira kuri YouTube tugira live kubera connection iroroshe ndazi mutama yaguze telefone kubera connection na mobi ari navyo kuna ninzi aramanuka reka tukuri bindi reka tuja kuvuga unamobi afise connection nziza kuvuga unamobi parfait yesu vupenda batahanze gukora ivyunguka niyo ntambara turiko turagwana hanze umujene mu bindi bihugu biteye imbere telefone irashobora gutungisha umujene atanabujije n'amaguru irashobora gutungisha umujene mugabo twebwe ngaha ahubwo telefone ni ituma tuba abakene tubamadenge tuba ugasanga tuba nari kintu kiratumarira kubera iki kandi tumenya ngene genre hari ibintu byinshi tumenya mugabo kwa kina umva byinshi biracana imbere basi reka basi uyu mwaka wa 2025 uzoze hari ibindi bice byiyongeye ko kandi yego ibindi bicerega nibwo vyokwiyongerako ataco biri kuradufasha. Okay, so reka tuvuge ku yindi nkuru. Iyindi nkuru tuvuga ko ni ngo guhera ubu mu Bubirigi imbanyi korotse abavyeyi barahabwa karuhuko konje. Urumva no kuvuga yuko abantu bagize gukoroka imbanyi no kuvuga iyo mu mama atwaye inda hari igihe yibungenze hari igihe imbanyi yiwe idashikana amezi 9 gira mwese murabitahura haminda ikavayo. Rero ngo nkuko vyemezwa n'ikinyamakuru Media Positive ico gihugu nico kibaye itambere ku mugabane wa Burayi cemeje ako karuhuko k'imisi 2. Imisi 2. Ukuvuga ko uwo mama ahawe imisi 2 mukabona adatonda n'umugabo wiwe. Badatonda ku kazi. Badatonda ku kazi. Urumva bazoba muhana. Ahubwo ni ibintu nivyiza. Urumva rero nabo bavuga yuko rega nisho gituma ko turabivuga ko urumva ni igitangaza kuko handi byahora biba urumva peut-être uwo mama yasiba kubera gwaye peut-être ni mu bitaro umugabo mu papa ntibamuhikonje umugabo la bavuga yuko bazohabwa ikonje n'umugabo wiwe none shaho cyangwa none umugore ari muhira ivuga umu papa nawe no one is taking care of her umugabo hariho umugabo aragira aramuraba none nubyumva none ko turaza mu bintu byatari tuzi uko no ngaha mu Burundi bitwa ko batanga ikonje nini donc ngaha mu Burundi tufite amakonje manini ni 36 jours avant na 36 jours après ko umuntu aronka umubebe mugabo ugaca usanga umuntu aronka yaramigwa none atafise uwiwabo atafise umukozi atagizene azokwiba ko mpaka kuko umugabo wiwe nta kintu nakimwe aronka siko none bimeze none naho baca twibaza tuti none nawe aca yitabwaho nande yego aca yitabwaho nande aho rero tuko tuvuga ku muntu yibarutse yashikanye kibondo ndetse ko tuvuga umuntu yakorotse nayo ashobora kuba yanakorotse agashobora kuba afise n'ubuvuzi ntibukwiriye cyane gose ku buryo usanga ashobora no kuba abashobora kukuvura neza basaba amafaranga menshi navyo urumva tibutse n'ibintu biragoye nuko abantu barabiyego barakuvura ariko vraiment ifo ko ukeneye umuntu w'umugabo akwitaho nuko akwitaho akakuba muri kigiye ko cyambere stress kutata mwana uzanye ahonye uba wabyaye umwana ntiyashi oya ntaba yashitse urumva hariho uko bavyita kuruhira ubusa wowe byo uri kuravuga no kuruhira ubusa hari ibindi turiko turavuga byo mu mama agenda akatwira inda basi bavyita gute ya avortement ngirango gukuruka kwinda ni avortement iyo umwana yapfutse naho ntashike naho niyo bita fausse couche urumva fausse couche none fausse couche ni swatse reka naco ndakubwira rero nshatse kukubwira yuko twe turiko turavuga muri ika y'umumama iyo nda ivuyeyo ku mezi 5 6 3 angahe urumva hanyuma
uyo ibivuyeyo donc birashobora kumugwaza igihe kinini kubera bamuha imiti baragenda bakamuvuza hariho n'ababa hospitaliste mugabo hari hahandi bivura n'ingogana n'ingoga mugabo bisaba uburyo bwinshi kandi ngaha ku mikoro yacu dufise ngaha mu Burundi si ibintu abanyagihugu bari bo bose bari capable kugenda kwivuza muri kira muri bumereke muri ya yindi hari ya semseka ngaho baragukorera n'ingogana n'ingoga hama ukaburatasha ariho rero ni buraya nibaza yuko bavuga bati mu minsi ibiri umuntu aba yamaze ibura nakumagushira ngo nyine n'ibintu bishya bikuvamo ni ibintu by'ibicafu biba byasigaye ibintu rero bashaka gukuramo urumva mugabo kandi ico udashobora no gutahura ngira ngo utoshobora gutahura nuko n'uwo muntu aba yamaze kugira n'ihungabana urumva arabuza umwana uravyumva abakenewe kwitabwaho n'umugabo wiwe nuko nyene n'umugabo naho bitabone nawe nabababaye abababaye donc baba bakeneye kwitabwaho ari ico gihugu rero ca mbere catanze iryo konje ry'imisi ibiri urumva rero donc ni bitwari twashatse kugaruka ko tuvuga tuti none ngaha mu gihugu cacu naho donc gute mugihe nta mugabo twarinda naho wongera ngo hinkova ngo ariko ubundi rero uzwarinda gutura umugabo tuza kuri ya nkuru nayo wumva yigiye yo mu Rutana asha umenye ko umuhungu batwarinda bibeye ku mugore bishobora kuba ku mugabo hariho umugabo bavuga yuko mu Rutana yimuriwemwo inda ntibavuga ngo yatwaye ndumva ntiyatwaye inda yimuriwemwo ne kuyimurirwamo siko kuyitwara oya ukuvuga gutwara inda gutwara inda nindi nuze ko twese twize wari wize none mwarize biology none muri biology warigeze kumva bavuga yuko umugabo ashobora gutwara inda oya bavuze ati ariko bita ka particulier aho mwigisha yashasha point point exclamation bitagenzwe birashobora nk'ivyo nk'uwo mugabo no kuri kwimana polisan ikindi gitangaje ngo bamujanye kwa muganga akoza kwa kugwaguma ahubwo basanga ngo umuntu hameze kujya kwa umugore bakabona umwana ngo karatembera iwabo umwana karatwingagira ngo abantu baratangara rero ko umuntu yutwara inda ari umugabo oya nta mugabo nyatwa bamwimuriye n'inda irimo nta irimo kwa muganga kwanza kwa muganga ntibavyemera yuko bavuze yuko yagwaye ingwara ituma avyimba inda avyimba kujya ariko twonze nk'utwabamama nyene na position yifashe kujya kwabamama oya njye baza kwijya inda no kurya n'inda ndibaza ariko bijya binyateye isoni ese nk'uvyuse umugabo ugasanga ufise uruda ugasanga ni umwana ushobora gusanga ni ingwara isi base si ibintu bitanga ariko njye ndashobora kubibaza ko ari ibirozi no kubibiri urumva bavuga umviriza basi iyo nkuru bavuga yuko ari umukobwa n'umugabo ivyo bintu kenshi bikunda kubasigira mbere bibaye n'abatwara muri iyo ntara baravuga yuko vyigeze kubaho n'abagabo bafise ingeso mbi yo gutera inda abakobwa hama bakabihakana urumva rero aho rero urumva ni deja ryo ni kosa warateye inda umwana w'abandi urafasha uramuhohote umusizemwo n'inda bacumuta ibyo muri Tanzania barabimenyere mu Tanzania umwana bari kwibere ku mufumu ni kuri wowe uje kwagira huko mimba unaitika unayoitika na mimba siitiki sawa mwalimu takula mwoji nyuma y'amezi 3 tangura kugira ibise ukadahwa batukoza ngo ni malaria ivyo muri Tanzania barabimenyereye barambwira ati lele gukorako wanke ucuraba cyo gituma muri Tanzania ni gafushwa kwa Bekine baba barindiriye gusa kuri radio ariko buga apari muri nk'umfumu ababimereye nk'uko ariko urabitse ko itika mimba nibakeneye explication wajyamaye n'abantu oya ego canke oya ati oya sawa bagira ikuri n'umukobwa uko nyine bataja mu bihe nyine kujya kw'abakobwa ariko n'ukuri kw'Imana ibintu babona n'amarorero cyo muri Tanzania tamuntu yakaninda umukobwa ntaho agufate mwibarati mimani yawe uremera gukarira ati n'umwana wanjye aha n'undi bizyobaha mwora ko umuntu ashaka kwiyakaninda oya rero urumva ivyo bintu naho biba biriko biraba umva ngo ico gihe vyigera ku bwa mbere uwo muhungu yari yegereje abantu mu muryango w'uwo mukobwa hanyuma arabinginga arabasaba hama barabimukuramo barasorora yimurira muri uwo mukobwa kubera yuko bavuga yuko ari ibintu by'amangetenge abantu rero bavuga bati ntibemera amangetenge nicyo gituma nakubwiye naho abantu bo mu makomantere nabo bagaca bavuga bati niba dushobora kuba dufise iyo pouvoir nk'iyo
iryo situnga hari abantu bavuga ati iryo situnga vrema mu gihe umuntu ashobora kugira pouvoir nk'iyo no kuvuga ko umuntu ashobora kumukoresha icyo ashaka cyose bari kivuga ngo abarundi wagize commentaire yavuze ati n'abakoroni twari kubikura kuko dushaka ico gihe kubera abakoroni nawe vyari bigoye kubera abakoroni baje bafite izindi kuvuga nabone ntibari bironka ngira ngo ntibari baje bize Afrika bari bayize ku mutwe ariko ntuzi bari ijya nama bagize urazi ijya nama ngo ntibasinzira bazera umukate bakabinyweraho hamwe natubwira yuko mwari kubashobora baza bitemewe n'amategeko nk'ibi tuba turiko turavuga yuko abantu bagirana turamahora twumva kenshi bavuga yuko ngo hariho ngo abantu bagendera ku rutaro bagirana hari umuntu nomona leta irigera yemera ngo ibintu birabaho pourtant birabaho birakora bagendera ku rutaro ahugeza mu za Kirundi zo ntara rega none rega zemeye umera abago igogo igituma leta ituvyemera ho caba akajagari nukuvuga abantu bomarana rega ari ikintu leta ireka kugira ko yari imzeye none ugashayo tuvuga ati ngo okay iremeye ko hari uburozi hamwe umuntu agaca avuga ati je nakarandotse ugacuzana n'imipanga ngo nje kumutema leta yo cirekera kuko bayavyemeye kubibaho kandi bavuga ati yarandoze naramufasha yarandoze naramufasha urengo manda muteme nawe ave yarandogeye umwana haruguru hari abantu vraiment bafite ubuhinga bukomakomeye n'abatavuga n'abazungu batwara abarozi bravo mandokoreye ibibi vyose ariko kwera uburozi ngira sinzi ko abanyafrika sinzi ko tukuba sinzi ngira imana yacu nyene bari bagira kugenda badukonye kugira ntituze tugwira numva ngo ari uburozi nako none bari kutubwira iki yo niyo bafata basukuru umwe bafata umwe aza bakamukona umva ko twarashikiye none umva bari kubikora kugira bigende gute kugira ntituzogwira baze kudukoloniza rero neza bitekanye ariko baravyiba none umva bokoloniza generation itagwira Regato. Rega kutukoloniza nayo yarimwe n'abantu bari abantu baba bakenewe. Bari babakenewe. None wowe wumva nuzi ko bagurisha abantu. Esclavage kugira ugende mu gukorera mu bindi bihugu. None wumva nibabikora ivyo navyo hanyuma bakagukuramo iyo puissance yo kuvyara canke ku buryo utabugishobora kuvyara umva ikintu uzobukimumariye n'iki kuko utazosaza. Kuko bakeneye abantu. Bari bakeneye abantu gusa navyo bari cyari kubaryohera naco ikindi kintu cyari kubaryohera gushika ahantu tamuna kugora kugenda ukimbira wowe neza witekanye ukazi hama bazoja kuba kwera rega bari babonye abanyafrika bafise ingubu bigasike ngo bitunanira gukora bo umunyafrika roga wose ya Pacifique kayima batabyamye amazuru barasha ngo bwaho ngo ngaba basha akoga none yatabimenya gute nyine by'abanyafrika umubiri wuwe umunyegamiro wame ngo acarunyiganga tugiye makrote ntiyari bwazi bari bafise poitrine umufyonzo kwa mengo nibuye ariko ubu urabona abantu twage turatakaza ingufu ku munsi nebiva bondi navyo ivyo navyo byo gutakaza ingufu gufungura kuko kera ry'umuceri kuko kera ingene bafungura ntibafungura nko kwiwacu bafungura ivyo bahiye kuvuga yuko bari babayeho mu kuroba mu guhiga bagaca babeshwaho n'ivyo ntibari bazi kurima imbere yuko abazungu baza canke imbere yuko kurima ntibarima nkuko ubu barima canke ngo hararimwa mugaba ahubwo gusa none baca barimiye bararima imbuto zitandukanye ubumera tuzi ko itwaye umuganuro nuzi ko hari imbuto zaje zizanye n'abazungu novuga nk'uwo ibijumbu imiceri imyumbati amateke ubumera by'amavuga ariko amahonda n'iki gusa hari iby'abavyi ibi nivyariho none abantu babisomera n'amata abantu benshi ukurima rero je ndiko ndavuga nuko nyene kurima nyene ufise manene hakagwira umuntu kandi n'ibintu byatunga kuko n'abazungu nibo babishe kurima ne niyo mpamvu rero asanga bakomeye kandi baga asanga bakomeye agasanga mugabo yari y'umugwe aho ugeze ukazubona nk'igiti c'ipapayi iguye ku mutwe ugashikira yahiye cyane igicikirwa mu mutwe ufata urupapayi ukaruye na constipation wigera ugwara mu buzima ibyo byose bya constipation bakagenda bakaroba amafi yarayaguze ugiye nk'uko ugasanga bariko barahiga yuko inyama bajya uko bashaka
inyama baje kubasha irenga ni kuvuga yuko bari babayeho bajyanye ibintu by'isosiso bibiki umuntu agiye isosiso ugasanga ni bidebe mu mufu agiye kuzana umuntu asaje ku isosiso ameze ngo sana nimbi nimbi cyane irateye ubwoba cyane uhaje ukeneye kurya inyama nziza ujya y'impene ukataka iyinka izo nyama nziza isosiso kuva mu mpene ni isosiso nyama ya nguruwe ile ijana umuntu uzora nabakumanyura kamweje kuyica urabaye mudebira ukuntu umeze kujya utuma ngo urabaye urumene rumeze nk'uko oya umucu ngo asanga ungana ku mucu gusaba haba aho ugeze intumba bagino basona nahumva urumva bahuye na cyo urumva bagico bahuye icari cyo cyose kandi urumva byari bikiboneka isi yari kimwe ubutwe gusanga umuhungu w'imyaka 70 afite ukuboko nk'uko iwaje mugabo kera umuhungu w'imyaka 70 akura mu kijugu atanga kize ngo we umuhungu w'imyaka 70 kiganza cyo muhungu kivangagira gireza hajya agutatuye ikofi abazungu benshi babakubita amakofi nta bindi akura show akagira nk'uko akura kure nguvu yakoresha kwasunze urusoro cyo tuma abazungu birutse akuravye mu maso kwera urusura umuhungu w'imyaka 70 yaba afise ama miske kanya tacuma yateruye none ntibaba bakora ibikorwa biruhisha ku buryo rega icuma gikora kubera bakora biruhisha yase bana none we nkaho bigikorwa kandi ahubwo nta bikorwa biruhisha bakora kubera yuko ibi bararima barahiga none guhiga ntiwiruka none erega kwiruka udafise icushi urya none sivyo ndiko ndakubwira wovuga erega nibakomera ngo kubera ngo bakora ibikorwa rega nibakomera kubera oya bakomera kubera baruhinga buruzi umuntu yari ubugari bw'amasaka akabusomera n'amata kuva kiri mu cyo kimwe n'umuntu yakuza y'ibijumbu uzomugene murabe hano hose ruguru hano bari ubugari bw'amasaka akura mu kijusha urambara raso ukicara kubera uruboko gusanga runganuka ariko uri ikijumbu asha iyo naho umuntu yari ikijuma gucishije ku murundi ubibuye okay twanuko twagiye tugenda muri kure cyane gose ko turavuga kuri ujya mugabo bimuriye mwinda ujya mugabo Paul sana no kuri kwimana ariko ujya mugabo atwaye inda no kuri birababaje no kuri bijya bihe byose by'umugore no bigira utwaririza ikintu iki ariko je ikintu nibaza hagize agiye amezi 9 ko baca bayimukura barakugira cesarienne oya banyine kwigushira mu nibaza ko baca bari gukura mu ngira amezi 9 ajya amatariki ageze ku vyara aho ni sa ibyo nyene urumva navyo bavuze yuko ari n'ingwara bavuze yuko ari n'ingwara ashobora kuba ari ingwara yagwaye irashobora kuba ari ingwara y'urusina nyene nkuko babivuga mugabo urusina mpora numva ngo rugwara abana ugasanga yagize iyo nda yavyimvye hari naho wosanga ari n'ivyo mugabo rero kugira ngo donc nk'abo bantu baba bazi ko bashobora kuba muri izo ntara si réellement vyo babibaho batuzi baririnda kuza barakinisha abo bakobwa bareke kubenera ni nk'ibe bahora bavuga abantu biba nko mu ntara za Makamba zahe bati urashobora kwiba imoto ugasanga ubwo nyene hidutse inzuki ugasanga izindi zose impene gahinduka impene impene gacho kene wigurisha cyangwa ugasanga uribye hanyuma ibintu barabigukuye ko biranse kukuvako uravyumva rero ivyo bintu byose byo abasuma bahagarike abantu bajya ibintu hama bakavyihakana bahagarike hanyuma nabo bantu bakora ivyo bintu byose bayireke gutera amada bicare bugara amaguru bakore nta bindi bintu bihari uko gufata umwana wawe ndumuterinda ni bibabaje ibintu nkora guterinda umwana shavugira muri Tanzania bivyo birazwi wansinda ni ku mupfumu ni kuri audio arakubaza indura hemera ni ego canke nta justification ngo yarangyoye canke ntiyangyoye oya urayemera ati ego sawa turangize basi turangize ariko disuye kandi tubimutse avanye ko twibutsa bijya bintu hariho umutipe amazimisi agwaye bariko baragira stand up for Raoul kumutakura agwaye yagize umutima wugurutse sinzi ko donc nibaza ko mwavyumvise bariko bararondera amafaranga yo gushobora kuja kumuvuza operation wizobera muri Kenya basaba $25,000 abakumutakura
kumutakura kujya gatatu abakoma wiwe baramaze ku donc haramaze kuba ibikorwa bitandukanye bashobora kugira urumva bamaze gutoza amafaranga makeya ariko haracakenewe uburyo bwinshi kugira ngo uwo mwana avuzwe donc bavuga ngo kenshi ngo nufashe nawe warafashijwe naho wowe utarafashijwe naho byo bitarakunda umuntu vraiment umuntu amaze ubuzima bw'umuntu ni katihabwa ni ikintu twogerageza ushobora kuba ufite 1000 ushobora kuba ufite 2000 ushobora kuba ufite 3000 ayo woronka yose ugashobora kuba ufite n'amadolari ukaba ufite n'ibihumbi 10 cyangwa n'iki isorosoro rigwira iyo rigiye hariho konti kaba diaspora amadolari biroroshe cyo kimwe natwe gukora nk'ubu urungitse nk'igihumbi ni sawa igihumbi ni kinini rwose nabo baba barushe niba bareka kuzo bararemera n'abadiaspora oya sikuvuga erega urashobora kukirungika kubera ukoze iciza kijya gihumbi urungitse kirashobora kugira yose cyangwa yari yose 20 kijya gihumbi urungitse kirashobora kugira ahubwo twereka kubagora kuri ibintu tubibinebwe ngo biniko ngo na onke wangu ngo yiko pare ngo atari tumye mugabo gukora iciza bwati je ndarungitse igihumbi uwo mwana agende kuyivuza ego uko bavuga ngo ineza ntibora uko biri kose uwo muntu vraiment ni yakora ico ciza imana izokigwiza kandi kugira ngo dushobore gufasha uwo mu Raoul ashobore kuja kuvuzwa rero nibaza yuko turaza gusiga ko numero ngaha za compte hanyuma mushobore kuza umuntu azobishobora azomurungikira amafaranga na numero mushobora gutelefona ku iwabo kugira ngo babaze iyo bigeze murakoze cyane murashaka kubandanya twibutsa ibyo twari ntabwo mandabutse ko sama yageze sama yageze abantu bafise amafete agiye atandukanye wa musore ushaka kurongora amadote mariage amadiplome anniversaire muturodi sama nokene uzoronka ibintu bibi muri sama cyangwa ukeneye sama yawe ntuzoyiryoshe rero ugomba kwiryoha no kubwira amapare yandi yafote muri coupe du monde yose uyasanga yose turafisa entertain your life with BI production. The far you see, the more you get. Do this quality. The far you turafise ngaho umuntu yitwa Patrick na Kamere kuri video. Turafise umuntu yitwa Povina Dasi kuri foto no kuri filime. Abo bantu abo. Mwitonde. Ahare muri BI rero nta kindi kintu tubamagarira Samira ageze aho turaje kuvuga. So nuko rero. Ego. The far you see, the more you get. Umukabi mana bane na ari mu byanyu no mu banyu nibuke gufasha uwo muhungu basha Raoul stand up for Raoul kama muandanye mugira subscribe mugire na comment mukomante basha mu like mu sharinga nama subscribe cyo kiragoye umuzungu cyaramwanya aravuga ati acavuga okay cyamurenge avuga ati okay n'amasheme okay Rero tubanye neza peace peace we love you